Haleluya. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Kugirirwa neza n'Imana ibabere umugabane, kandi ico bahagurukira cyose Imana igihagurukire mu izina rya Yesu. Kuba muri inshuti z'ijambo ry'Imana, reka jambo w'Imana acika inshuti y'ukuri ku buzima bwanyu. Ariko tugomba kwiga kiri mu isengesho twakuze dukora twese. Isengesho Yesu yabwiye intumwa, igihe yuko intumwa zibona neza ko gusenga kwa Yesu kuri hejuru, kuko yamaze imyaka basenga, ariko bagura n'umuntu ashoboye gusenga rimwe ibikati kagwira, ashoboye gusenga amafi akuzura mu rusenga mu kiyaga cari kidafise n'ifi. Bavuga ngo mutama twigisha natwe gusenga, uko niko bamubajije. Yesu arabwira ngo nimwasenga muzosenge gutya. Singomba kwigisha verse yose, chapitre yose, ariko ngomba kuvuga ijambo rimwe ndagutauza ico Yesu yagomba kuvuga. Avuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubaho. Atanguye kubabwira yuko igikuru n'igikenewe nuko izina ryiwe ryubaho. Uwo agiye kubawa ni wa undi bahora bita Imana kera, Imana bumva yuko biteye n'ubwoba yuko bayivuga izina, ariko ababwiye ngo uwo nakiri kandi Imana gusa ni Imana, ariko ni Imana muvyeyi wanyu. Murakoze cyane kuko mubizi yuko ikivyawe ni Imana, amakuru murayazi. Imana ibahezagire cyane. Avuga ngo izina ryawe ryubaho, ubwami anyongomba guhagarara, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba byo kwisi nkuko biba mu ijuru. Aya majambo twakuze twese tuyavuga, ariko tutiyumva ikigomba kuvugwa. Iyo bavuze ngo ubwami buze, sico kimwe no kuvuga ngo umwami aze. Iyo tuvuze ngo ubwami buze, nuko tuba duhamagaye royaume yose, nkuko duhamagaye government yose. Ariko tureke kwanza kuvuga ubwami tutaravuga umwami. Tuvuga umwami kuko umwami niwe agaza ubwami, kandi ni ijambo. Iyo umuntu nkawe uri kurandaba muri no mwanya wo kwakira nimero, ugasanga ni nimero prive, muri iyo nimero prive ukaca wumva telefone barakubwiye ngo Halo, ninde tuvugana? Ukachomba kubwira ngo son excellence le president, ndakubwije ukuri, icyambere uca witonda no kwifata neza aho wicaye mu cyumba, kubera ko telefone iguhamagaye ari telefone yo hejuru, bakaca bakubwira rero ngo uratumiwe. Ico ni gikorwa coroshe kubera ko waronse invitation, urinjira mu cyumba ugakubita ya costume ya mbere, ma costume yawe cyangwa imfura ya ma costume, kuko muri Bibiliya ariyo ni imfura ya meza. Ugakubita ya costume ya imfura ya ma costume, ugiye n'amaguru, ugiye na bus, ugiye n'ikinga, peu importe, uzogenda ushitse ku muryango ucuvuga ngo nitwa kanaka. Ukivuga izina gusa uri ku muryango akuguriye n'umunezero kuba dushoboye kwakirwa peut-être hano nawe nyine atarashika. Ivyo birabaye bisigura ngo uwo muntu agiye aratumiwe ibwami. Ariko noneho telefone isibe kugwamagara wewe wenyene, barakubwiye ngo allo nde kandi tuvugana, bakubwiye ngo c'est son excellence, akatakubwiye ngo ubu rero nzo kugendera. Ico ni gikorwa kigoye kuruta igikorwa cyo kumugendera, kuko igihe azo kugendera no mu nzu n'imbeba izobimenya, n'umusuma w'umubanyi azorondera ahishi vyiwe, kuko security yonyene izoba yagutse. Ngomba kuvuga iki muri iri jambo? Ijambo rero tugiye ngo twebwe, my God, twebwe twazaja mu ijuru, ariko icyo twifuza cyane ni ukuvuga hamwe by'Imana buza. Shetani ntakangwa n'umuntu ariko aragenda mu ijuru, ugiye ko bwawe kuba mu nzu yawe nacu mutwaye, ariko Shetani akangwa n'umuntu wese ahamagara ijuru ngo rimusange, kuko iyo Yesu masatarababosha, iyo Yesu yururutse, iyo umuntu amaze kwakira Jesus, ani naho Bibiliya yemeza yuko ari ubwoko butatu bw'abantu bizera Yesu. Abambere baramwemera na Shetani aramwemera, ko ari bose basikwa urukomeye. Abakabiri n'abamwizera bashoboye kumwizera na hatari nga ukamwizerera mu ijuru. Ariko abantu bakira Yesu, abantu bakira ubuzima bwa Yesu, abo bantu ni abantu bahura n'ibitero bitandukanye by'umwansi, kuko atinya yuko baconcentrated, kuko umwanya Yesu aba yashitse. Menya neza yuko n'umurozi w'umubanyi n'umuntu mubi w'umubanyi azomenya yuko umuco winjiye muri ako karere. Rero icyo nagomba kuvuga nuko tutoba abantu biteze gusa kuja mu ijuru, ahubwo tuba abantu bariko bakwega ijuru ngo rize. Ivyo navyo bigenda gute? Turengera kumwizera tukamwakira. Iyo tumwakiriye akabi wacu, aravuga ngo ndadodora nimugurura ndinjira dusangire zatarabaya. Iyo uri kurasangira n'ukomeye onyene mu gihugu, umenye ko n'ababanyi babimenya ngo hajya ahantu ari udasanzwe, kuko na security ravyemeza. Mbwira nawe iyo uri kurasangira n'umwami w'abantu, uri kurasangira na Kristo Yesu mu nzu yawe, muhe kaze, mbwire ngo ndaguhaye kaze. Kandi nimba waramuhaye kaze ukaba ubana nawe, nta n'igituma na kimwe ukwiye kugira cyo gutinya. Nukwiye gutinya umurozi kuko akwegereye azosha, nukwiye gutinya Satani kuko akwegereye azoshikira gufukama. Narivuze rero ngo ibyo igikwiye nuko duhamagara ubwami ngo buze. Urashobora gukora ino sengesho ubwe ngo mwami ubwami bwawe buze. Mwakire rero rashitse. Amen.